Reka turangize na B-News yacu na top 5 nkuko mubizi buri misi yose ya gatatu mu kiganiro B-News twama tubashikiriza top 5. Top 5 tuba turandera muri za ndirimbo zageze zirasohoka kuva kuwa mbere canke kuva mu ndwi iheze gushika kwa gatatu tukabarabira nziza zitanu. Muri zo nziza zitanu tukababwira ati ku mwanya wa gatanu hari nini. Rero tudatevye ku mwanya wa gatanu turabona indirimbo yitwa Ikirato y'umuririmbyi yitwa Bienfrima ari kumwe na Estanish. Iri ku mwanya wa gatanu muri top 5. Reka muyikurikirane. Kirato narose kinwiriye sishaka kuchambura ngasitara uranyemeza ukanyuzuza uranyemeza ukanyuzuza. 5 yino ndwi mu mwanya wa kane mu kibanza ca kane hari indirimbo yitwa Mwarihe y'umuririmbyi yitwa Macmero. Ni indirimbo nayo nyene imaze imisi mike isohotse. Reka muyikurikirane. Top 5 ku mwanya wa gatatu hari indirimbo yitwa Ekisa. Ni indirimbo y'umugwi yitwa Victoria's Team wakoranye na Leviston asanzwe yamukariya mu gihugu ca Uganda. Ni indirimbo yagiye abona ku musi wa Mungu. Ni indirimbo imeze neza cyane iri ku mwanya wa gatatu muri top 5. Reka muyikurikirane. Ekisa yangize mwana mu rugo, Ekisa yangize samurakwa mwana mu rugo, samurakwa Ekisa yangize samurakwa, Ekisa yangize mwana mu rugo, Ekisa yangize samurakwa mwana mu rugo, samurakwa. Mu kibanza ca kabiri hari indirimbo yitwa Tonight y'umuririmbyi yitwa Berry Music. Umuririmbyi akora neza ariko aravyifatamwe neza kuva mu ntango z'umwaka uheze gushika ubu urabona ko amaze gukora indirimbo zitatu gusa. Hari indirimbo yitwa Angelina niyo yaherukirako, niya mbere yose yabaye hit. Ubu naho yatuzaniye Tonight rero iri mu kibanza ca kabiri muri top 5 yino ndwi. Reka muyikurikirane. Ni Berry Music. Tonight yemerera baby. Tonight I'm gonna dance now baby. Tonight yemerera baby. Tonight. Mu kibanza ca mbere hari indirimbo yitwa Marcelina ya Mr Champagne ari kumwe na Big Fizzo. Ni indirimbo imaze imisi mike igiye habona amasanamu yayo. Ni top 5 niyo yashoboye gutahukana ikibanza ca mbere. Ni Marcelina ya Mr Champagne ari kumwe na Big Fizzo. Ni muyikurikirane gatoya. Marcelina kumiruhande Marcelina kumiruhande Marcelina BTV Burundi presents B-News.